umukenyezi w'umurundikazi kandi w'umuririmbyi burya ngo arashoboye. Ibi rero ni bimwe mu vyashikirijwe na Fredy Kwizera asanzwe aserukira Amicale des Musiciens du Burundi imbere y'amategeko. Hari mu ruganda bari bateguye rwo guhanahana ivyiyumviro ku bijanye n'umuririmbyi kazi w'umurundi. Reka tumwumvirize. Bon, je nitwa Kwizera Fredy alias Bochum. Dongoye Amicale des Musiciens du Burundi. Uyu munsi mwatunganije uruganda mwerekeye iki? Uruganda twatunganije uyu munsi ni uruganda gwerekeye abacuraranzi b'abakenyezi. Abacuraranzi b'abakenyezi kubigisha guhanahana ivyiyumviro ingene boshobora gukoresha impano yabo Imana yabahaye mu gukangura abandi bamenye kandi kubahirije n'amateka yabo mu gihugu. Bocho muri Amicale des Musiciens mu mufise igitigiri kumara gute c'abakenyezi baba biyandikisha bega co bari gito kubashingana bega ni giki co bagituma ico gitigiri kiba gitoyi ni giki Amicale des Musiciens baba bakora kugira abakenyezi baba artiste batera imbere. Ico kibazo ni kibazo ciza gose mu bisanzwe iyi myaka yose tumaze turiko turakora muri Amicale des Musiciens du Burundi twararavye dusanga abakenyezi ntibitabira nk'uko bitegerezwa kuba tuguma tubona abagabo gusa aribo bama sur scène tugize ama concert ebo baseruka turondeye umukenyezi tukaronka canke babiri. Naco gituma ubu twashize inguvu kugira ngo dushobore no kuvyura gukangura abakenyezi nabo nyene bakoresha impano yabo kuko barahari ni benshi mugabo cyakindi nyene cyo kuguma babona ko badashoboye kandi bashoboye ni ikintu gikomeye cyane kuri Amicale des Musiciens du Burundi. Hama kubijanye na nombre ni kuvuga ubwinshi mu bacuraranzi abagabo ni benshi, abakenyezi haracariho ingorane zimwe nibaza ko tuzoronka akanya ko kubikorera ko n'abarundi bagatahura yuko umukenyezi afashe mikrofone akaririmba atari ugushira isoni, ahubwo umukenyezi ni umuntu afise inguvu zikomeye cyane, afise ijwi rishobora gutuma inyigisho zimwe zishika kure kandi zigashikira abarundi kandi bagatangura n'ishigudunga hagatangwa kuba nishigwa mu ngiro y'amaproje mwamwe biciye ahubwo kumukenyezi. Ego twabonye abakenyezi nkuko mubivuze ko abakenyezi ari bakeye mu baririmba, twabonye n'ubundi haje batatumiwe abakenyezi bose. Hoba hari izindi nyigisho ziriko zirategurwa kugira ngo n'abatashize hajya nabo bazobandanye izo nyigisho? Hariho byinshi novuga yuko iyi proje ari proje ya mbere dutanguye, nkuko babivuze muri seminaire hariho ayandi maproje ari nyuma azoza kugira ngo dushobore guteza imbere cyangwa dushobore gukangura umukenyezi w'umuririmbyi. Nitwa Irumva Bernice, ndi umuririmbyi w'umurundikazi ariko benshi banzi ku izina rya Bernice de Belle canke Miss Iwacu. Ego Bernice, indirimbo zawe zirakunda? Ngerageje kubona aho ngeze amaso canke intahe ngenda ndaronka, indirimbo zanje zirakunzwe muri kino gihe. Uyu munsi mugize uruganda ko mubiza ibijanye n'umuririmbyikazi, ikibanza afise mubona ikibanza afise kimeze kibanza novuga ko kigo kiratera imbere, kiriko kiraguka ku bice vyinshi kwijana. Ngerageje nko muri Amicale des Musiciens barashizemo uruhara rw'umukenyezi, muri comité executif harimo umukenyezi,
ari jewe ariko kandi ngaruke uruhara rw'umukenyezi mu bijanye no kuvuza indirimbo ziwe canke gushira habona ibikorwa vyiwe haba mu maradiyo mu mateleviziyo ndetse no mu biteramo urasanga ko umukenyezi agishigwa inyuma cane uri kuraraba nk'ibiteramo novuga 90% biba ngaho i Burundi usanga abakenyezi atabarimwe arico musaba ico dusaba nuko bwa mbere babanza kubona yuko umukenyezi ashoboye afise ico yerekana nk'umuririmbyi kandi ashigwa imbere no mu biteramo atumigwe amahera abandi bahembwa nawe nyene ayaronka kuko ababikwiriye bafise ibintu yakoze mwese gonda tugomba akarimbo kamwe ukunda nawe urafiye sinavuga ko nkunda kamvuga ahubwo ko benshi bakunda ni iwacu iwacu ni Burundi iwacu ni Burundi nimuze tuhateze imbere. Iyi myaka yose iheze haragiye haraba kugerageza gushiraho komite y'abartiste nkabo mugabo byagumye bipfa tugira amakomite bipfa tugira yandi bipfa je rero magurutse kugira ngo bavuze ngo twiyemere je ndiyemera mu bijanye no gukunda umurundi wese yoba aharanira gukunda igihugu ciwe kikamubera identité umurundi yoba abona ko akaranga k'uburundi katogenda kagirire.